Nabivuga ati kutiga biragatsindwa. Kweli kabisa. Barangije babigarukana ngaha iwacu, ariko iyo uravye ibyo barimwo byose ngaha wogira ngo bariko batamba ndomboro ya soro. N'abantu gusa bashumva induru gusa, ariko ntibakeneye kumva ivyigwa. Ikibazo kiri mu mutwe, ni mu bwonko kabisa. Ikibazo kiri mu mutwe. Ikibazo ariko umwarimu yavuye ngaha yari yagihejeje neza. Rero ko batumvise, iyo umwana atumvise mu ishuri baramudubuza. Reka bahamagare Idrissa kugira ngo azabadubuze. Nukuvuga n'uwa mbere ntimukwiye kuwujamwo. Reka rero nuze ubadubuze hahandi bita mu binyoni kugira ngo batahure ukuri watumye intumwa y'Imana Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubanje gushimira Allah subhanahu wa ta'ala. Amahoro n'imihezagiro vyororokera kwasozereye intumwa n'abahanuzi. Umwarimu w'abarimu, icitegererezo c'abitegereza, inongozi kubemera Imana, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamwe n'abasangira ngendo biwe n'abayisilamu tuzomukurikira kugeza ku munsi w'imperuka. Dusabe aradushire muri abo. Allahumma amin. Jewe ndanezerewe cyane kuko zishobora kubabazwa n'umuntu ahaguruka aje gutuka abantu. Wapi? Ariko rero kuza gutuka abantu ntaco bitwaye, ni nayo ndero yarezwe yo kugira gute, yo gutukana. Umuntu rero nk'uwihagurutse agatuka abantu n'abagabo bicaye hano, ucumenya ko ariyo ndero yagize gute, yarezwe. Ariko mwarimu ndio jewe sinja kubitutsi yavuze ekanda kuko je sinajana gutukana. Wapi? Kuko nta ntambara ihari. Ekanda yindi twemera Muhammad ntibisigura ko Muhammad ashaka kuba intumwa y'Imana ngo kutamwembe. Wapi? Oya, Muhammad aguma intumwa y'iki? Imana. Wiyahura ugiranye Muhammad ashaka kureka kuba intumwa ngo kwa mututsi. Ekanda aguma intumwa y'iki? Imana. Wagiye rero kweli yahereye Qur'ani mwarimu. Ndio yahereye muri Petero wa mbere kane 18. Petero wa mbere mwarimu nabwiye gusomera Petero wa mbere kane 18, yasomye 3:19. niho yari yasoma. Reka kutamuragonga ibikuta mugo muri ko murigisha muri abarimu. Kweli kabisa. Soma hiyo 4:18 avuga hati 3:19 aramukosora umupeti. Inyandiko rero nibwo yari mubwira iki kadogo. Nibwo yagiyemwo. Ukavuga ngo uri kadogo nzana inyandiko irahari kuri kadogo. Nibwo yagiyemwo. Nibwo Yesu yagiyemwo. Abari impwemu ziri mwibohera ijambo ry'Imana. Jameni acaravuga impwemu ziri mwibohera ngo si impwemu ziko yavuze. Yego mwibohera zeko zikora iki? Nizo z'abatumviye Imana kera. Izo zari z'abatumviye iki? Imana. Kumbe impwemu mbi zari zagararije iki? Imana. Yesu atubageze kugira ijambo ry'iki? Imana. Kumbe zagararije iki? Imana. Waislamu takibiri. Allahu Akbar. Jewe hapangira ubwenge ubwenge ushobora kuvuga. Kweli kabisa. Waislamu takibiri. Allahu Akbar. Jameni kwa Kristo impwemu zagararije Imana iwabo ni nziza. Ni original wa. Abayisilamu ni mutanga ingana batwega bakuminduru. Usanga izo mpema ari ingirisumari. Urazigana zagararije mwarimu. Duha makuru. Ubwenge zigana zavuze. Mariko 3:11. Mariko 3:11. Inyandiko rero ya Giriki. Kubasoma n'abandika. Yego. Impwemu zihumanya nazo. Impwemu zihumanya nazo. Uko zimubonye zamwikubita imbere. Zagera imbere ya Yesu zikamwikubita imbere maze urindira. Wemera ko Yesu ari umwana w'Imana mu ndozi. Bajanye muri twagiye. Zamwikubita imbere. Zamwemu zihumanya amadayimoni zikubita imbere ya Yesu nk'abanyana zikavuga ngo iki? Zigasemerera ziti uri umwana w'Imana. Waislamu takibiri. Allahu Akbar. Umuntu wese kuvuga ko ari umwana w'Imana ari umwana w'Imana ihumanye. Kumbe ni mamachi ni kandi Yesu ni ijambo ry'Imana ari mamachi ni takibiri. Allahu Akbar. Wagiye ngoma daimoni kabisa. Achagenda mwarimu asoma muri Petero ushima abanyine mu majini ariyo madaimoni. Ndio umurizaga karusha Matayo 16 18 payihara. Matayo 16:18. Yego inyandiko ya Giriki. Nanjye
ndakubwira yuko uri Petero. Yasomera muri Petero, wasomera muri Petero none. Yakumbesha saba Petero. Yuko uri Petero. Numbi ukwepera. Kandi kuri urwo rutare. Kandi kuri urwo rutare Petero. Zokubaka ishengero ryanje. Ni binyandiko igira iti. Yego. Nanjye ndakubwira yuko uri Petero. Nanjye ndakubwira yuko uri Petero. Kandi kuri urwo rutare zokubaka ishengero ryanje. Atubwo rutare ko Petero, ariko navuga ngo zokubaka kw'ishengero rinyene. Kandi amarembo y'ikuzimu nazorishobora. Kabisa niko navuze. Nzoguha imfunguruzo z'ubwami bwo mw'ijuru. Aho nyene bagifitire gatoye n'abandanya ariko. Petero yahawe imfunguruzo z'ubwami bw'iki? Bwo mw'ijuru. Abakirisi muhezu n'inzira n'ukuri n'ubugingo buzobajana he? Bwo mw'ijuru. Kumbe Yesu adasanga ahubwo imfunguruzo z'ibisende. Petero. Kuko Yesu nta mfunguruzo z'ijuru akira. Yahera cyangwa Petero. Bagiye bandanya. Icyo uzohambira mw'isi cyose. Burya icyo duhambira mw'isi cyose. Kizoba gihambiriwe mw'ijuru. Petero amaze guhabwa imfunguruzo z'ubwami bw'ijuru bw'abakristo, Yesu akabibona ko yamaze kwiyenda akamuha imfunguruzo. Ko na Yesu nazoronka haca. Umurizigana yamubwiye 2023. Hagira hati Yesu ahindukirira Petero. Aca ahindukirira abandi bose kuri urushengero uruhu. Ari nawe afite imfunguruzo. Ahindukirira Petero. Ati hera inyuma yanje Satani. Kumbe Petero ni shetani. Kandi yubatse kuri runo rushengero. Kumbe n'urushengero rwubatse kuri Petero. Ni nawe usufunguza kuko ari bw'ijuru bw'abakristo. Kuko ari we shetani. Mweza gigo. Ariko cyo kuba mwarimu yahagurutse haraza kudutuka. Aradutuka kabisa. Kweli. Ngo ntitubatizwa. Ngo turi mihimbiri. Kweli kabisa niko yavuze. Ariko ukari mwarimu abwira abantu ngo muri mihimbiri. Umwarimu. Pastor. Atukana. Ababwira abantu ngo ni mihimbiri. Ngo abantu bose batabatizwe aho gusoma uko bivuze. Wapagani ni watu wasio batizwa. Ikibazo kiraje. Biblia yabatije Maria nyina wa Yesu. Ngira niwe muhimbiri wa mbere. Muhimbiri wa mbere acha Maria. Acha babyarira Imana. Mucyaba n'umuhimbiri. Ariwe Maria. Ikigiye kabiri mwarimu. Neo. Ubundi muhimbiri akomeye atabatijwe. Ni Yohana umubatizi yabatije Yesu. Umuhimbiri yabatije nde? Yesu. Uheza giko. Akiri mugiye. Acha mwarimu. Neo. Aradutuka. Amaze kudutuka abantu batukana. Bibiliya ishobora kuba icyicaro kimeze gute? Abikorera bambere 6:9. Inyandiko igira iti nimuzi yuko bagabitanya. Nimuzi yuko abantu ngabo bagabitanya kujya mugabo. Batazora ku bwami bw'Imana. Abantu ngabo bazora ku bwami bw'Imana. Nimuzimire. Bantu mwese nimuzimire. Abashakanye. Abo bashakanye aba. Cyangwa basenga ibigirwamana. Babandi basenga Imana zitatu. Bamwe basenga Imana zitatu. Bamwe basenga Imana zitatu zifatanya abanyene. Canke abagabo bendwa. Abagabo nk'abanyene muramubona ngujya. Cyangwa abagabo bendana. Huyo nyene. Canke nisoma. Nguyu. Canke bifuza. Nguyu nyene. Canke imborerwa. Canke abatukana. N'abanyene. Nabo. Basa mwabumvise mwabumvise. Abanyene. Mwumvise icyo bakora. Abanyene namwe harimo. Neo. Bacha kurondera Bibiliya. Bagaca baninyandikira bemerera gukora ibyo. Si wewe. Gusambana. Neo. Byaba ibinyene by'ubusambanyi. Abacamanza 220. Abacamanza 220. Hiyo. Inyandikira girite. Nuko babarira ababenyamini bati. Abanyene bacobwira ngo ababenyamini bati. Nimugende mujyame mu bizabibu murereke. Mugende mwabahungu mwese magaze hano. Yari Bibiliya mugende mujyame haji nyuma muri maze bajyame mwikanivo. Maze abakobwa bishiro ni basokoroka bajya kubyina. Muce n'abakobwa bo ngaha mu bukirasaza. Abakobwa bo mu bukirasaza. Ni basokoroka bajya kubyina. Abakobwa bo mu rushenge bagiye kubyina. Muce musokoroka bo mu bonde mwikanivo. Umwe wese acakira umwige mumwe muri abo bigeme. Amubwira umugore wiwe uheze mwitahire. Nico bituma rero umusore Muhammad kubera yakoye. Muhammad yarakoye. Amwumvira wive. Reka kumwumvira wive. Wewe mufata kungu. Mwebwe mufata kunguvu. Kabisa. Nico bituma Bibiliya ibigisha no kurongora n'abana banyu. Abikorera ba mbere 36. 36. Bagiye inyandikira girite. Ariko umuntu niyumvira ko atagirira umukobwa wiwe neza. Yakubwira acari moto reka fatuye umugabo. Wowe wa mukobwa wawe no utamugiriye neza. Nambara nzu
bukumi ukabona yasanziye muhiri wawe kandi namba bikwiye rwose ukabona ko bikenewe muri se wiwe nagenza uko agomba bibiri ati kora icyo ushaka abareke barongora waca uzomukoze natamukoze rero ngo nawe umukobwa waca uzomukoze iyo ni bibiri wese itakibwira aba bagabo rero kubera ibyo bamenyereye bagomba kubizana bayimanike ku ngoma y'Imana Muhammadi anacho gituma bibiri cyongera muri iki Hosea 4:14 Hosea 4:14 kabisa inyandiko igira iti sinzohana abakobwa banyu umbiriza abakobwa b'abakristo murumbiriza bibiri yanyu nibigira abamaraya abakobwa b'abakristo muri bigira abamaraya mu mara yabo ntizogirane ntizobahana niko babigisha abagabo cyangwa bakazana banyu nibasambana Imana y'abakristo ntizogirane ngo ntizobahana icyo gituma cyagirira inzigo intumwa y'Imana Muhammadi kubera yarongoye mu mategeko akaronka umugore Islam itakebera twagihereye kundara nakuraba kandi ku nyigisho za Kristo bajya ntangora asoma iri nyandiko muri Matayo 2:5 hasigaye 5 marire Matayo 2:51 inyandiko rero iragira iti soma kubasoma n'abandika kujya none nabonye ko abantu turi kumesa abarimu ibitangaza byabaye Yesu acikanye jameni munyumvirize n'inyandiko yasomye ibyo ntabihurira Muhammad igihuzu gikingiriye ahera cyane ho urusengero itankamukamwa kubiri uhereye hejuru ugashitsa hasi isi iratigita ibitandara birasadagurika imva ziruguruka imibyimba myinshi y'abera bari basinziriye irazugwa bava mu mva amaze kuzuka jameni munyumvirize ubwenge bw'aba bagabo bashika mu gisagara turindire ibi nibitangaza byawe Yesu agize gute wacikanye ari hehe ku musaraba hamabera ngo bava hehe bava mu mva Yesu namwe cyongeragira gute akiri hehe akiri ku musaraba ibi birinjira no mu bwenge wapi nicyo gituma abasabarimu ufise ubwenge hino nyandiko ni wari kuyizana kada kuko inyandikira pinga ko Yesu yari yapfuye kweli biboneka ko Yesu yatuse akiri ku musaraba ibi birumvikana yazusa atahamba birinjira no mu bwenge ataranahamba nihakiri za Kristo ni sawa ariko mu bwenge bw'abakristo ni original kweli twagiye aca bagenda mwari muri Korani asoma mu bijanye na Musa soma 30 yasomye Korani 2:13 Korani 3:42 acha soma na Korani 3:33 bera mu Korani 2:13 andurindire ndio iyi mirongo yose ya Korani iza kuvugira Maria na Yesu ndio yururutse ku numa y'Imana nde Muhammadi yururutse ku numa y'Imana nde Muhammadi uyu nyene cyazana inyandiko z'inuma y'Imana nde Muhammadi kandi atemera ko Muhammadi yatumwe n'iki n'Imana murabona ko ubwenge bukora wapi murabona ubwenge bwabo bukora neza wapi kuko sinumenya nawazaga aya nimwe ya Korani yahawe intumwa y'Imana Muhammadi utamwemera ahubwo nibaturondere nimero za rojanti tumutelefona ze gutora abantu 3:42 Korani yasomye 42 jamene aba bagabo mwe nyuma muhiga ubugari muhiga mu yindi nzira ego kabisa Bibiliya bwo kubigisha injira tungwa n'iki ninjiri nimubwe bona abatutse murondera ubugari soma ku izina ry'Imana nyari imbabazi nyari impuhwe ewe Mariyamu niwitoneke niwibuke aho abamarayika bavuze bati ewe Mariyamu mu by'ukuri Allah yaraguhisemo ati uhoraho yaraguhisemo aragucyorora kandi urindire Korani yahawe intumwa y'Imana nde Muhammadi niwe wavuze ko Imana yacyoroye nde Mariyamu umuntu atemera ko Muhammadi ari intumwa y'Imana atubwira ko Mariya ari kivuma umuntu atemera ko Muhammadi yari intumwa y'Imana atubwira ati Mariya ntabwo yaracyoroye yari mubi yari ubugesera ututubari byavuzwe na Muhammadi Muhammadi ngo Mariya agize gute yaracyorowe Mariya yaracyorowe bivuzwe na nde na Muhammadi ubwo yabyaye nawe 3:5 Korani 4:5 n'igihe abamarayika bavuga bati ewe Mariyamu uyu ni Muhammadi yashiriwe nande n'uhoraho ubandanya ewe Mariyamu mu by'ukuri aho aguhaye inkuru nziza ijambo rimuvuyeko yuko uzovyara umwana yitwa Masihi inde Isa Yesu mwene Mariya Mariya azogira icyubahiro ku isi no mu buzima budahera Muhammad acarayishurirwa ko
Yesu abizi icyubahiro ngaha ku isi nahe no mu buzima budahera bivuzwe nande Muhammadi kuko ari intumwa y'iki y'Imana abatemera Muhammadi ngo si intumwa y'Imana rusubire gusoma inyandiko nimwe ya Muhammadi muri Qur'an ekada utamwemera rusome bibiri ariko Muhammadi ko ari intumwa y'Imana arondera uturongo two kumuvugira tuvuye kwande kwa Muhammadi ni nka wa mu rusanga yanga ibyapati yagifari nakunda iki ibyapati n'abanyene nabo sasa Muhammadi byagenze gute bishika intumwa y'Imana siko bimeze Qur'ani 2 amajana 253 Qur'ani 2 byagenze gute twashiye 53 sawa ku izina ry'Imana maelezo nyene maelezo fanya haraka safi fanya haraka mwalimu bado ngapi uhesabie vizuri sasa mwalimu wangu majana 253 ego aha inaonyesha kuwa mitume ati no aya irerekana yuko intumwa daraja zao ubu nuzanye idaraja zabo ni mbalimbali ziratandukanye kwa Mwenyezi Mungu kuhora Imana rugira byose kama binadamu wengine nuko abandi bantu bose bagenda batandukanye ku byubahiro byabo na malaika nuko bimeze na majini na wenginevyo abandi nuko wanazidiana kwa fadhila za Mwenyezi Mungu ariko nabo bagenda batandukana bivanye n'impano z'Imana na kwa amri zao no ku mategeko Imana yagihereza abavugishwa n'Imana n'abantu na hapa Mwenyezi Mungu ego naye ni Nabii Musa uwa mbere ni Nabii Musa aliyepewa hoja zilizo wazi yahawe ibimenyetso bigaragara naye ni Nabii Isa wa kabiri ni Yesu nawe yahawe ibimenyetso bigira gute bigaragara Nabii Isa na aliyepandishwa vyeo na wengine yarahawe ibyubahiro Imana mudugije ibyubahiro vikubwa kabisa kandi bikomakomeye naye ego ni Nabii Muhammadi ukurikira n'intumwa y'Imana Muhammadi alangu yamudugije icyubahiro ushake wimwe na vile katika hao wakubwa kabisa ego ni Nabii Ibrahimu uwundi yahawe ibyubahiro bikomeye ni intumwa y'Imana mbe Ibrahimu na Nabii Nuhu na Nabii Nuhu ego kama ilivyofahamishwa mwarimu naam abayisilamu turemera yuko umuntu wese ategeka kwemera intumwa zose z'iki zima adakuyemo n'intumwa nimwe iyo ukuyemo n'intumwa ninde nimwe uri kafi twebwe abayisilamu rero nta kudukura kuri Muhammadi twemera intumwa zose acaravuga ati Muhammadi ntabwo yize ikangende n'umwanya mwarimu ngo Muhammadi ngo ntabwo yize siko yavuze siko wavuze twagiye muri Qur'ani mwarimu ndio 8:6 Banyaraka 8:6 ucugenda 5:5 kwizina ry'Imana nyene imbabazi nyene impuhwe havuga hati ego yaremwe mu mazi indwi kwizina ry'Imana nyene imbabazi nyene impuhwe ego inani n'indwi agira hati kiretse Allah tuzokwigisha tugusomera Qur'ani yari Muhammadi igihe yahabwa ubutumwa yarazi gusoma no kugira gote no kwandika kandi nta n'umuprofeseri yashobora kwigisha intumwa y'iki y'Imana kuko agiye kuba intumwa y'Imana byari kuboneka yuko ibyo ariko arigisha yabyigishijwe nande n'abantu ni nacyo gituma na Yesu atigeze yigishwa n'umuntu n'umwe Imana kirabwira Muhammadi ati we Muhammadi tuzokwigisha soma hiyo tuzogusomera Qur'ani ego kandi ntuzoyibagira profeseri wa Muhammadi yarinde no twagiye 5:3 inasema 5 Qur'ani soma 5 amemfundisha malaika uwigishije Muhammadi ni umumarayika mwenye nguvu sana ni umumarayika Gabriel mwenye uweza naye huyu Jibril shani wiyawe Gabriel no yigishije Muhammadi profeseri wa Muhammadi ninde Jibril pinga profeseri ni Jibril ni wigishije nte Muhammadi uko intumwa y'Imana ishobora kwigishwa n'umuntu n'umwe nuko bimeze kabisa acarabaza ati ni hehe Imana yacaguye intumwa y'Imana Muhammadi aka kantu zogene nakavuze mu gisagara c'Imaka abantu basengeye igigwamana bamaze gusenga igigwamana Muhammadi akababazwa na igigwamana abantu basenga bimaze kumubaza Muhammadi akama yiherereye akwepa abantu basenga bya bigigwamana yingira muri akaja kwihera muri Jabal Hira amaze ko muri Jabal Hira niho Gabriel yaje akamwishurira igitabo cyane cya Qur'ani amubwira ati soma kwitegeko ry'umuremyi wawe uyu ni muri Gabriel yaje kwande kwa Muhammadi
igituma udashobora kuvuga ngo cagura Imana abikoraho gushaka wapi kuko ucagura mu bintu bigaragara bingahe bibiri canke bitatu. Ico gihe Muhamadi yari umuntu umwe wenyene mwiza mu gisagara Chimaka. Ni naco gituma udashobora ngo twagucaguye ucagura mu bintu bihari. Ni naco gituma Imana yacivuga gute 5:15 Qur'an 5:15 Qur'ani banyaraka kwizina ry'Imana nyene imbabazi nyene muwe Bismillahirrahmanirrahim 5:15 enyi watu wa kitabu enyi bantu mwahawe igitabo amekwisha kufikieni Imana iravuze ati yamaze kubashikira mtume wetu intumwa yacu Imana nivuze ngo intumwa yacu Imana ati intumwa yacu yaramaze kubashikira jamani Imana yomenya ko umuntu yashikiriye abantu atamutuberwa mutumwa kada ubwenge buke gusa bobo bapinze wo batazi mwemwege gupingwa mutazi yarabashikiriye cyo tumagize gute mwamupinze kuko mwumvise ko yabashikiriye 50 yesa Zaburi 5:1 Zaburi nyarutsa 51 ku murongo wa mbere banyaraka Zaburi iyo Zaburi yahawe umukuru w'abaririmbyi akantu kamwe ndababwiye bagiye gutukirwa Imana Muhamadi ngo agiye gukwa umwana akiri muto ariko bayibagira ko na Dawudi intumwa yabo bayemera yakoze ivyo bikurikira soma iyi Zaburi yahawe umukuru w'abaririmbyi ni Zaburi ya Dawudi yanditswe hamwe wavugishwa n'Imana Natani yaza kuri Dawudi amaze gusambana nande na Batisheba Dawudi aratamba mana Dawudi arakomeza aratamba kumwe yabigisha gutambana umusamba atwewe turamwemera kinatsi warongoye salamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh